ntaba odi weroza sa ushobora kubatsa haro rero murakomeye cyane ndibaza urazi kingenzi ntacuzi mana yanje wewe nta bintu biko wari wageze ku musami wa mbere ego binaguhaye basi inweri buciba ntabyo wibuka basi umviriza ndagusabye ko ndagenda kurishima kandi ndabikeneye none nibiki kutabi ariko kwibagiza iyumvire neza ingazi ibuka basi ujya munsi buca inweri iba tuhura mu isoko umbwiye ndahugurane ingazi none ubu nyine kugeza kuri no saha uravyibagiye oya je ntangazi waguranye reka kumbesha waciye umbwira ingazi ego oya ingazi ego waciye umbwira ngo uzoyima inweri yarayibaye rero narinje uyima bari imisi heza n'imirindi myinshi inje kwitora fasha oya je ntangazi kweriwe je no bandagufitiye ko ntavyo nibuka abashana n'into yoberera bagenda beneza je no kuri wa mugabo ntakubesha ingazi ntayo nibuka reka wera buje myo ngazi je bindi kurambe ngo je n'ibintu hawe wenyeso utabizo kukawe utabyoko sasa huyu Kono mpi mwateza akajagari ngaha mu rugo wanje nibi. Je naje kwaka ingazi y'umugore wawe afitiye. Ubu nyene umugabo nka wewe none uje gutora ingazi hano mwa runo rugo wari wayimuha umugore wanje none. Ngo mubatsi. Uyu mugabo yari yaguhaye ingazi we. Oya je uwo ntangazi yampaye je uwo mugabo. Sawa. Wa mugabo. Ugiye umugore wawe nyene pire cyane. Uyu numugore wanje raba twimwe twatangura no gusa uko tumarani. Sawa. Uwo mugore buca inweri iba. Sivyo? Yaraje duhura kwanza twahuriye mu isoko. Arambwira ngo ndamugurane ingazi. Nanje nti yo kugirana. Acambira ngo nibazi icyo cyakuyikoza. Nanje nakweje umwanya ndayimuhereza. Acambira ngo nzoyiguha inweri yarabaye ibaye. None hari imisi heze inweri ibaye. Hayargama hena tenje kumwishuza ingazi yanje. Kandi vangana yitwaye. Jewe rero Ebaje. None yangazi niwe yari yayiguhaye yangazi jewe nzi none. Ngari sawa numba ko mugaba yayitse. Jewe uwo ikintu ndamufitiye namahera. Jewe ingazi niwe yayiguhaye uyu niwe yari yaguhaye yangazi wambwira ngo wayikuye aha. Ego no yari yayimpaye. Numba kuvyemene no kuvyemene. Numba vyamaze n'umugabo wawe. Aho rero biroroshe wewe genda urabe umuzanira yangazi yiwe. Hamaje yanzi yuko imwaza gutera kabiduru ba. Ni mu myongazi je nuko ntaca nigira. Hari ibindi byo kuha. Mu myongazi yanje. Aha burya jewe nari namaze gutangura gushuha navuga ati ngira ndagusekeza uravyumva. Kugazaje jewe karakara. Aha ni mu rugo kwa muhuru turasha uzoza uragenda gake. Muhingazi yiwe yigi. Yenda nka ingazi yiwe ndije nta bintu byinshi byo. Mama yigira ngo yigi. Eretse tubara abantu mikigihere. Wanabwe ingazi naguhaje waniki. Iki giti je naguhaje okay. Tora ingazi yawe. We ni waje saba ingazi. Ingazi yawe. Umugabo bugufi umenga nta bwenge bufise. None wewe ko wadutije ingazi. None yesi ingazi yawe none iyi singazi yiha umuntu umwe atayibona ko yari ingazi none. Naguhaje ingazi iki giti icyo je naguhaje ubwanje. Ibuka neza. None wewe winjira mu rupangu ntibavuze yuko ushaka ingazi. Ingazi yawe none yitore. Oya nindazi natwe n'ingazi je nabahaye. Je nabahaye ingazi yitwa amangazi y'amahera amafaranga majana. Yo je nabahaye iki giti. Ubona kwa nini wandi ni wagone muyima ahubwo. Mbanje itora hika nini. Nyeganya kugazukinda. Twebyo ngazi wawe mwatubwira waduhaye y'amahera wewe waduhaye amafaranga ntiwigeze uduha ingazi. Nyimba bamuhaye amafaranga none wewe bamuhaye ingazi we ko nawe umenga mu mutwe wawe. Abantu bowe mwarababimbura bigirire. Nabahaye ingazi y'amafaranga majana. Ego niye ndabakije ni yamuja gusaka amabati ngo hano. Bisobanuye rero yuko waje ubaza ingazi. Y'amahera. Mugabo iyo ngazi akabara amahera. Ingazi y'amahera atarahinduka kabingaziga wa mugabo we kumenga sinzi ngene abarundi bubu mwaba. Namwe mu mimvire no kuri kwe. None abasa ajya majata bayitwa ngo irese ingazi none. Majata ni majara 5 nyene hari ikindi kintu umva kiyari. Twogenda gusoma ko hajya kuri rya note twosanga.
nta mahera ingazi abayo n'amahera amajana 5 Nayo- gawe wajutera nayo rero ni mugabe amajana 5 kari kayaguhaye ego kari kaya Amahera yanjye. ariko kaje kavuga ngo ndagahinga murayafiseho ayo majana je ntayo nanje ntaho nifitiye tora urwo rugazi rwawe nyene waje udusaba ubwa mbere aba ari gutwara Musha- ayo mahera uzagaruka kuyatora umpigereye kwijana maze namwe ucavuga ngo ntangazi nabasigiye byabona birahari tugufitiye ideni ry'amafaranga 500 twe ntangazi twe reka ni kawe katazi kuvuga reka niki mwene bayitwa ingazi bayitwa amajana 5 hoshigenda we bitazi gutandukanya icatsi n'ururo hoshigenda Sha, urabona inyana y'imbwa y'umugabo igafata amafaranga 500 ikavuga ngo ni ingazi ipfizi y'umugabo inanirwa no gufata amafaranga 500 iyavuge neza mu rurimi rw'ikirundi kaza kuvuga ngo ni ingazi mu kirimi umenga sinzi ingene kinametse kanya kumara uburundi kagendesha ingendera